hanyuma n'utwabwira ko mu gutora nk'uko ingingo ya mirongo irindwi ivuga ya notre règlement ni ukuvuga ko dutora n'ibanga. Iyo ngingo iravuga iti na gace ka kabiri, toutefois l'Assemblée nationale doit procéder par scrutin lorsque l'Assemblée nationale doit procéder par scrutin à dénomination personnelle, le scrutin est secret. Donc, ni ukuvuga ko iyo n'abashimake biri muhano barayikoresha amashyigo hejuru ngabo ko twemeza abantu amazina y'abantu bakibwira yuko irengema y'uko tegerezwa gutora kwanditse. Rero ngomba asome rino kete barukiwe na yicara mukuru w'igihugu, hanyuma nce saba muri departement statuto banke cyane baci babaha mwidondoro wiwe CV, baci babaha CV. Ibyo biheze kandi bakora babikora muri temps duca dusaba yuko haboneka ba bandi baza ngaha imbere baza kudufasha bafise n'udukarton kugira ngo tuce twandikako kuri uyu wa mbere byabereye ko w'igihugu nicyo kimwe no kushikana wa mbere kuri ako gapapuro ku ruhande ruriko ikashe cyangwa ahandi nta ngorane mwandike ego kuba mushyigikiye na oya batamushyigikiye. Si izina dusabye mwandika ni ego na oya. Ndagomba rero dusome rino kete kugira ngo inama ya bose yumve. Auprès de l'honorable président de l'Assemblée nationale à Bujumbura, ni kete yanditswe ejo hahise tariki 2022. Très honorable président, conformément à l'article 123 de la Constitution de la République du Burundi, nous avons l'honneur de vous transmettre pour approbation la candidature de M. Prosper Bazombanza au poste de vice-président de la République, dont le groupement muté, la copie de la carte nationale d'identité, ainsi que celle des listes définitives des élections et conseils communaux 2020 pour la province de Maro sont en annexe à la présente. Nous vous prions de bien vouloir programmer en urgence ce point à l'ordre du jour et de l'analyser le plus promptement possible. Nous en souhaitons la bonne réception. Nous vous prions d'aller très honorable au président l'assurance de notre haute considération Évariste Ndayishimiye, président de la République. Ngiyi rero izina twarukiwe nacyo gituma dusabye yuko babaha umwitondoro wiwe nk'uko twabatumiza tugomba gutora amazina ni ukuvuga ko tubanza gutora ama nyuma ndajya turabashiriza rero izina rikurikira batware rigiye gushikana nasabye muri departement statistique ko twokoresha kubanguka dukoreshe kubanguka umwanya wo turatanga CV bisubiza abantu kubatanga mugabo nagomba muri kumura CV ndabasomere ingingo y'ijana na gatatu bishimikije mu kutungikira rino zina kugira ngo nayo mwumve ko ibyo turakora ari ibintu byiza bisunze amategeko. Ingingo y'ijana na mirongo ibiri na gatatu y'ibwirizwa shingiro iti icegera c'umukuru w'igihugu agenwa n'umukuru w'igihugu abanje kwemezwa n'abashingamateka hamwe n'abakenguzamateka ku majwi arenga ica kabiri c'abatoye. Urwego rwose rutora kwarwo icegera c'umukuru w'igihugu agomwa mu batowe kandi akaba afise gusa ubwenegihugu bw'Uburundi
biravukanye. Sibi gatowe kuri ino ngingo nshaka yunganira n'ingingo y'ijana na mirongo ibiri na kane kurikira. Umukuru w'igihugu ava muko canke mu migambwe mu nani z'imigambwe canke mu bitoje iki cabo bitandukanye n'ibicegera cy'umukuru w'igihugu. Aha batubwira ko icegera cy'umukuru w'igihugu n'umukuru w'igihugu badasangiye ubwoko kandi bakava mu mugambwe umwe. Mwumvise ko mu ngingo y'ijana na mirongo itatu naho bavuga ko ategerezwa kuba akuwe mu batowe. Ibyo nabyo sinzi ko ubwo rupapuro bashiriyemo muri yose mbe hari n'urupapuro batumikiye berekana yuko Prosper Bazobanza yatowe muri conseil communal mu ntara ya Mara. Donc byumvikana ko rero ibisabwa abikwije ari nacyo gituma batumikiye izina. Ingene aya matora agenze yo kwemera no guhakana izina bamurikiwe gushika umukuru w'igihugu mu kibanza cy'uzoba cegera cy'umukuru w'igihugu. Tukaba izina rya biro y'inama nshingamateka no ku izina ry'inama nshingamateka y'igihugu cyacu Burundi twemeje yuko Prosper Bazobanza atowe kuba icegera cy'umukuru w'igihugu ku majwi 91 ku bashingamateka 94.